narageze Igahanga, Ikabuga, Nyamirama, Kayonza, Rwagitima, Gabiro, ndamanuka mu Mutara Epfiriya, ndamanukayo burya naragarutse ngeze Nyamirama aho witwa kuri SOS baca barafata baramfunga ndaguma ngaho. Byari ibintu nyene bitanyoroheye, nageze abantu bitwa Nyamirama baca baramfata baramfunga. baramfashe baramfunga, bamaze kumfunga ndahamara indwi zibiri ndi mu gasho. Narapfuyeyo ndaja mu nkambi ahantu bitwa Gatore, navuye Igatore inca nja mu nkambi Imahama. Ndakubwiza ukuri mu nkambi Imahama nari mayibobo Ikirehe, aho mumvanga Ikirehe nari mayibobo burya Imana ikura kure. Mama kaguma zarantelefona mbaza ko ndaho nkomeye meze neza, nanje ati ndaho ndameze neza nta ngorane. Rero guys burya naragumye ngaho novuga ati ntibyari ibintu nyene bitanyoroheye, barandekuye. Hanyuma ngeze mu nkambi Kirehe maze kuba mayibobo nyene nyezina, mwomenya ati navuyeyo bigenze gute. Numunezero udasanzwe gusubira guhura namwe mu biganiro biriko biraca kuri zino mbuga zibiri, urubuga rwa Facebook hamwe n'urubuga rwa YouTube. No munsi rero tukaba turi kumwe n'abantu badasanzwe, abantu bicubahiro. Uyu munsi dufise abatumire badasanzwe, abatumire bakomeye cyane. Ngira ngo batangure babaramutsa kugira ngo hanyuma banidondore kugira ngo tuce tubandanya n'ikiganiro. Uyu munsi tubafitiye special, tufise ikiganiro gikomeye cyane. Ngira ngo bano ba content creator musanzwe benshi mubamenyereye, muravye nk'uyu mustare turi kumwe mukaca murana uyu mustare kazi, abantu benshi murabazi cyane. Okay, reka dutangure no mwidondoro. Ndabaramukije. Amahoro cyane, nitwa Imani Burundi. Namwe? Hello, ndabaramukije cyane, nitwa amazina yanje nkuko bisanzwe nitwa Vestrine Mafuta, nyita Mafuta canke Vestrine nini nahazo byose biremewe. Okay, uyu munsi dufise ikiganiro kidasanzwe nkuko narimpejeje kubivuga. Mbega uyu munsi twoba dufise ikiganiro kimeze gute? Mwotubwira ikiganiro cabazanye ngaha, kuko ngahanye umunsi nabatumiye kugira ngo tange ikiganiro ngaha. Murabona yuko ari nk'umuryango, yarashobora kuba ari umwana wa umupapa nakaba ari umumama, ariko rero wobuzi icyadukoranije uyu munsi. Kuri jewe mwebwe nk'abavyeyi nimwe muzi icyo mwanteguriye ko ntaco nzi ndetse kubesha. Uyu munsi tugomba tuyage rero kuvyerekeye ingo n'imiryango. Tukeneye kandi n'ubutumwa n'ubuhamya bwa Imani ngaha anye. Arafise byinshi aza akutubwira, dukeneye atubwire iyo yatanguriye kugira ngo yisange ari umustare wuno munsi. Umustare ariko aramenyekana uyu munsi, afise n'imbuga asanzwe akoresha kugira ngo ashobore kuba content creator. Umustare wuno munsi Imani, turashaka rero uno munsi yuko utubwira kugira wisange uri Imani byagenze gute. Murakoze cyane. Kwanza reka manze nshimire wewe nka papa wanje, then nongere nshimire wewe nka mama wanje, na cyane mwebwe muduteze amaso ndetse n'amatwi muri rusangi. Ndababwira ati umukama akomeza bampezagirire. So nkuko mubyumvise, amazina nahawe n'abavyeyi nitwa Imani Jack Lord. Amazina y'idini ni Imani Ismail. Amazina yo ku muhanda canke kwibarabara ni Imani Burundi. Urakoze cyane Imani Burundi, Imani Ismail. Ariko rero nkuko wabitwemereye, uyu munsi turashaka kuganira ku kintu gikomeye cyane. Ngira ngo hano nye turafise umuvyeyi, umumama nawe nyene araza agushikirwa, kuko ugiye kuraba uyu munsi nipfuje yuko twokora nk'ikiganiro ukivuga ku byerekeye imibano.
rero reka tubaze madame Vestine Ninahazwe kugira ngo nawe wisange muri ibi byakugendeye nisange muri ibi canke nisange ku izina giwawe izina ry'uno munsi abantu benshi bariko barakumenyeraho byagenze gute kugira nisange nitwa Vestine Ninahazwe n'abantu benshi batanguye kumenya icyambere cyoco duhura n'ibintu bikomeye mu rugendo iyo umuntu afashe urugendo ahura n'ibikomeye cyane hari ibyo naciyemo nkiri muto n'ibindi naciyemo ngeze mu bigero n'igihe nabona yuko umengo izina ryanje ntaho rizogera ariko rero kubera ko mu rugendo tugenda turashigikirwa n'abandi harabonetse umuntu aravuga ati burya wo create page impano yawe kayugurura yo kuguruka kuko urafise impano y'udukomedi izina ryawe rizogera kure nuko byagenze. Urakoze cyane Vestine kuri ino nsiguro ushoboye duha uyu munsi ushoboye kuduha muri kano kanya ariko turagaruka kuri uno mwana wacu kuri Imani ducire ku mayange kuva ukiri mutoya byari bimeze gute ahubwo ndashimira Imana ko kumbure novuga ati ndakuze kuko aho hambere hahise mwari mungeramiye mwarankubita mwaranyambura impuzu ngo nimfukame ku ndondori undondoro urazizi ntazobomenya kubera indondori ntazuzi ariko kubera wazituma jewe ndazizi babwitwa uburumyo bufundikira ikiyeri canke ifana ubujegeri so guys novuga ati byari ibintu bikomeye bitanyoroheye ariko gusa nyene kubera urukundo rw'Imana no kwitahura kwimenya novuga ati Imana ishimwe ndaho ngeze kuko ubu novuga ati at least ndafise n'ubwanwa butandatu ndabufise so novuga ati je nakuze muhira nitwa Imani Jack Road ndi imfura navutse 2000 nyezina ariko gusa mugabo ndo wa 2000 ariko rero gusa guys novuga ati ntibyari binyoroheye navukiye irukore muri Tanzania ariko kwanza ndashimira papa na mama nubwo ntagize amahirwe gukurana nabo ariko ndabashimira cyane mwarakoze cyane muri abantu b'agaciro muzee wewe uri umuntu w'umuniga ndakubaha na mere big up sana ndabubaha cyane muri abantu banje so ndibuka mu byo narabwiwe hari muri ya ntambara Amire Nepsa 94 I think niho hari intambara mu gihugu je ntibyari biboroheye bobo kuko je sinari bwabyo rero bagira ukore aho bitwa Rumasi ngeze Rumasi navuga ati baraguma ngaho baratorana ndibaruka jewe banyibarutse mfise ikiro kimwe muranyumva urabona guys bana abavyeyi banje banyibarutse mfise ikiro kimwe rero guys hanyuma burya mama yarantwaririje imbaragara novuga ati bazitwa imbaragara sibyo Budagara burya budagara bwa cyohoha ibintu nk'ibyo so ibyo nivyo nagenda bwirwa na mama wanje rero novuga ati ntibyari bibe bitamworoheye bica nisanga navutse fisi ikiro kimwe ariko ubu ndashimira Imana ndageze ku biro birenga 70 so novuga ati uko bigenda kose umukama so harabayeho ibihe bigiye bitoroshe muzehe aratubanira nabi kubw'urukundo Imana ikunda bayo umuzehe turi kumwe nta ngorane na mama turi kumwe nta kibazo ariko aho hambere hahise kubera je nakubiswe mu hambere nahize imyaka 6 guys mu hambere nahize imyaka 6 nagenda nkati karamu nataha mama yenguyu akacaza akabwira papa avuye ku kazi ngo nataye ikaramu burya nakubitwa ko nataye ikaramu zingahe zibiri murantegera kandi nataye imwe abantu banje so ni bimwe navuze ati then psychologue muzehe psychologue ya post ndavuga ati ikiyago kumenya mbega ni gute twoganiriza abana bacu narakuze ndakwiza imyaka mikenya
ntangura kuja muri bya bindi byo gutwarwa nyene vyihuse bica birangira novuga ati jewe imani ngiye mu Rwanda narivye radio kwa mama ndiba n'amahera makenya yo kwifashisha mu ibarabara nyene vya bindi gusa ariko naragarutse muze kubera so yarari gusa mama niyo yarari icyo gihe yaragiye mwishira hamwe natoye 15 byose hamwe byari 20 kugira ngo nk'amahera yo kuja hehe mu Rwanda. Rero guys novuga ati naragiye ndagumayo narageze Gahanga Ikabuga Nyamirama Kayonza Rwagitima Gabiro ndamanuka mu Mutara Epfiriya ndamanukayo burya naragarutse ngeze Nyamirama aho witwa kuri SOS baca baramfata baramfunga ndaguma ngaho aho niko nacisha ku mayange kugira ngo burya nawe papa urabona ko burya batama kenshi burya bakunda kurambirwa n'ingoga ntarambirwa so rero guys novuga ati byari ibintu nyene bitanyoroheye nageze abantu bitwa Nyamirama baramfata baramfunga baramfashe baramfunga bamaze kumfunga ndahamara indwi zibiri ndi mu gasho narapfuyeyo ndaja mu nkambi ahantu bitwa Gatore navuye Gatore inca nja mu nkambi Imahama ndakubwiza ukuri mu nkambi Imahama nari mayibobo ikirehe aho mumvanga ikirehe nari mayibobo burya Imana ikura kure mama kaguma zarantelefona ambaza ko ndaho nkomeye meze neza nanje ati ndaho ndameze neza nta ngorane. Rero guys burya naragumye ngaho novuga ati ntibyari ibintu nyene bitanyoroheye barandekuye hanyuma ngeze mu nkambi Kirehe maze kuba mayibobo nyene nyezina mwomenya ati navuyeyo bigenze gute zari ngorane gose ikintu cyatumye mvayo nari umusuma sinotinya kubivuga kubera naramaze kubiheba kukunda kutse ariko gusikyo nari umusuma kandi kenshi usanga bigoye ariko mu gihe wagiriwe amahirwe yo kubivamwo ntuzureke kubivuga kubera niba bivamwo ukabivuga bizokorohera niko no bivuga. So guys naragumye ngaho narivye mpejeje kwiba baca bati baramfashe ejo bazontwara ahantu bitwa kwibati ahantu kwibati hari ahantu batwara abantu bakoze amakosa je n'amahama ya mbere ahantu twa ku Rutare hakabaho n'amahama ya kabiri n'amahama ya gatatu navuye mahama ya mbere nja kwiba mahama ya gatatu baca baramfata baca barambwira ati wewe rero tuzogutwara kugira gute kuguta mu Kagera ujya mvuze kuja gutakara mu Kagera bavuze kuja kunta mu Kagera numva inzigo nyene iranyishe ndagira ubwoba ndagira isoni ariko kubw'ubuntu bw'Imana novuga ati naragize ubwoba bwo kugira gute ndatoroka ko navuga ati kuko bari zavuga mu nkambi ko bazokwica barakwica cyanye bakaja gutegesha isamaki. Naragumye ngaho abavyeyi nyine bakaza barambaza iyo ndi ukuntu vyagenze ariko gusa jewe nta bundi buryo nari mfise nta handi hantu nari mfise yo kugira gute ho kuja kwinyegeza ariko kubw'ubuntu bw'Imana kubw'urukundo rw'Imana yarankundiye iransubiza mu Burundi gusa nagiye nivye burya narasohotse sinotinya kubivuga ko ubu ndakuze naravuye mwayo makosa sivyo. Urumva rero naragumye ngaho navuye ahantu Ikirehe ncanja Igatore navuye Igatore inca njabuka mu Burundi nciye ahantu bitwa mu Ruzo muri Muyinga. Novuga ati ni hafi ariko gusa kandi si hafi kuko ndibuka ko navuye mu Ruzo ndi muto gose naje naratambuka ku buryo ndi pataro yarankwira yari yavyimbye kubera kuvyibuha kubera kubabara muze ndibuka yarigeze no kunyuruka kungaje kumfata none umfate gute none namaze kubimusuma none uzomfata gute. Ko bisanzwe umwana iyo ari umwana nuko mutahura ariko ahanini kugira ngo umwana
ashobore kuba ari shobora guca nko mu bintu nk'ivyo, ahanini ni twebwe abavyeyi tudaha umwanya abana bacu. Rero ikintu kihari ku bavyeyi, twige guha umwanya abana bacu, tubaganiririze abana, tubabe hafi, kuko utabaye hafi umwana wawe aragera igihe uzusanga yabaye umwana wibarabara, yabaye umwana w'umusuma nk'uko ariko arabisigura, kuko umaze kuba uri muhira ngaho onye ukaba ukuze atacamira, utegerezwa kuba wifata uko wishakiye. Rero ikihari nuko twokwiga guha umwanya abana abacu. Urashobora kubandanya kaduha iyo ntahe yawe kugira ngo abariko baradukurikira nabo babandanye bumva ubuzima bwari bugoye waciyemo. Nza gatoya ntabaciriyemo, ariko nubwo uvuze ati umwana muramuba hafi, hariyo irugero umwana agerako, hariho imyaka umwana agerako, ico gihe umwana arasuzugura umuvyeyi. Nabyo nabasuzugura gusa. Ico gihe umwana uramubwira ijambo gatarukira hirya, kuko abatanguye kubona ubusoresore, akanwa kamwe gatanguye gututuza, kandi abafise n'abandi burunganwe bagendana babasuma nkawe nyene bamwigisha ubusuma. Usanga izo ngeso zamwandukiye ku buryo nabwo umuhanura atarabona we nyene yuko akoze ku muriro uzomuturira banza ashe neza sawa sawa, adashobora kwemera, kuko benshi arugiye usanga bameze uko. Ariko gusa mama, je ndibuka ko ikintu cyatumye hagati ya jewe na muzehe wanje akenshi duhora burya nama nakubwiye, burya kenshi abamama bose niyo baduterana twebwe abana. Bamama bacu twebwe turagera rero tugakora yani twaragiye twonesheje go twashitse tukonesha, ariko muzehe ni yataha mama chaza kubwira papa nivyo ucusanga wewe ugenda kwibaraguzwa kwa papa ngo kugira wewe uronka amanota. Rero Jack papa gacha ndibuka guys narigeze gukubitwa ndanamandikwa hejuru ku mana yanje ibihe bihibindi naramanitswe novuga ati ku giti kwipapi, sinzi ko igiti bitwa ipapi mu nzu imishoro, ndakubitwa nambaye ubusa. Kandi burya ikindi nacyo ega mawe burya mukoga wajya ku kibano twarakundana, burya ku kibano hajya inyuma yo muhiri wa hari umukoga dukundana, cyo gihe nawe yaragiye kuvoma, burya aciye muhira asanga nambaye ubusa ndiko ndakubitwa no kukimana burya burya yarahaciye none nari kucangiriye burya ari umuguruguru kuva na kera. Ico gihe ari bwakwiza imyaka yo kwimvira abakobwa muga naresha nararesha ubusuma kuresha ukabifatanya. Imyaka hajyanye hari imyaka umuntu ashobora gucamwo ukazusanga byamaze kuba, ariko byose ngoma ndabigaruka ko kuri bya bindi navuga. Umuvyeyi igaguha umwana ibiyago, uyagibwaniriza umwana kuva kiri mutoya, umuhishuke umubwire ikintu kibi n'iciza, ahonye urashobora kuzoba uriko urarera neza. Urabona guys, ntababeshe jewe mama naragenda kuragira, icyo gihe ndibuka nije narabyuka nkakubura nkasenya kwije twateka kunkwi nkasenya nkoza ibyombo, nava ku ishure nkashanja kuzirikira nkaja kuragira kubera ko twarazirika naheza kuragira, nataha rero ku mugoroba ngo sema we nonesheje nkaca nkubitwa nkaca shika gusoma amateke nkaca nteka cyangwa nkaza nujya ngo nabyibagiye gusa nyene ndaheza nka igitenge bintaka none yudahanwa nuno musi uri musuma uno musi ahuri izina Imani Burundi. Hari abantu bamenye Burundi kubera basomye Imani bagiye kuri page yawe, ntibari ari abantu batomenya Burundi kubera abo. Guys murabishigikiye, nimba ubishigikiye gira icyo uvuze muri commentaire. Umwana ari mu makosa ni urukundo, kuko umuhano utamwasa umwana atahanwa ingo erega mama mwe ni muzi ngahano ruba ruzingiye ni he. Jewe guhana umwana sindavyanza, ariko gusa hariho kwa guhana umwana nawe ukarenza ko nk'umuvyeyi, urumva ivyo sindavyanza.
dufate nk'akarorero nka muzehe arashobora gufata umwana kubera we wamubwiye ngo urumva ngo yambugita ngo yari yarayitaye ngo arayivuna ukaca umukubita nk'uko umenga yataye imbugita zibiri canke zitatu. Rero guys nk'ico no bisabira muri rwa rukundo ntange ni izina ry'Imana ndababwiza ukuri jewe iyo ntaza kuronka ngo nihagarare ko nk'umuntu akuze bantu b'Imana ndakubwiza ukuri jewe mba ndi mayibobo mwibarabara mba ndi mayibobo. Muri make wari wazimenyera naraziriye narakubiswe ndaba umuntu w'imbwa muri make gusa nyene kubura rwa rukundo rw'Imana nyene iyo biba yanyikundiye irantora buya ndakura ndakomeza ndaduga buke ndaba umuntu akuze ndafise ubwanwa na bukenya. Okay, murumvise muri make aho Imani yaciye n'ivyo yaciyemwo, murumvise yuko yagiye mu nkambi yabaye umwana wo mwibarabara. Ico gihe vyari bigoye cane, muca mwumva yuko vyari ibintu bitoroshe cane, ariko ivyo byose biba bivuye kuki, biba bivuye ukuntu aba yakuze ameze, kuko mind z'umwana zitangura kuza akiri mutoya cane. Rero nico gituma navuze ntitwige guha umwanya abana bacu kugira ngo ntibaze bace mu bibazo bikomeye cyane. Jewe ndakubwiza ukuri mwija misi yahera naba numva ko ndi umuntu mfise ubwoba yani nta bavyeje nashaka burya je gusa nyene ntaco we nkawe burya byose niwe reka we nkawe sinokura umuntu byose niwe bisanzwe hajyanye papa umbiriza umwana papa yari ari ku kazi guys muranegera papa yari ari ku kazi mama niwe twirwa na buri munsi ku munsi kubera iki yaca afata ibintu twagiye turakora mu ndwi yaheze akabizana mu kwezi kwaheze kuzoza inyama mbisi vyuriyumye inyama mbisi vyuriyumye wabuvyonze kakavyura yayini inyama urumva rero muri make urumva guys urumva abavyeyi mugwaye ingwara yo kwibaraguzwa bantu banje ndababwiza ukuri mashobora kuzohora n'ingorane nta ngorane ndabwira muzo umwana utamwase wavuga yuko umuntu yogutwara amezi 9 akakuvyara ufise kilo kimwe akakubungabunga ukaduga ukagira 5 10 hamuka cugura ukora amakosa akaca yihorera ntagutwika. Okay none guys jewe ikintu ndiko ndabaza he niki wowe dufate wowe uri umuvyeyi sindavyasi kabisa mwarakoze kunyibaruka wewe warakoze kabisa kubera iki ufata amakosa 10 nakoze ukayabwiza na kabiri ukaja kuyabwira papa umviriza byose ahantu biba byuguraniye ni hamwe urashobora gukora ikosa no musi nkihorera ugasubira hanyuma mu nyuma iyo wagize akamenyero ndazi umuntu ashobora kuguhana mu gihe so wawe ari hafi yanje none mugabo gusa nawe tuvuga byose na bya bindi no mu ndwi heze yari yagize uku kandi yasigaye yangoye niyumva nk'abantu burya imana n'ikindi kintu so guys nakuri ntuze ntumviriza impanuro nokuze ntuze ubabazwe n'inkono umuvyeyi yagukubise ati sinze amabazwe ni nanisaha ziracanja uvuze yuko zitombabaza oya reka nuko gusaba nk'ubu dufate muzehe nkawe tuvuga ko inkoni wariye kwishure zazindi bazo uracirwa kwishure ugereranyije ntiharizo bakurenganya nizo batakurenganya muto yego harizo baba bariko barakurenganya ariko hajya uriko uragira education baba bariko barakoedika kugira ngo bakugorore neza ivyo sindavyasa no mu gihe wewe wafashe umwanya uwaje kumvira mama ukamukubita ukamutuka hamajina za kuvuga nawe ukatuja kungobo kubiki nibindi nk'akarorero je ndiko mbaza nka wewe nka papa wanje sivyo nk'ubu tutabeshanye nka wewe ugeranyije kuraba ukavuga ati jewe ngira nzoje mwikonje nsanze y'umwana wanje yarakoze amakosa nk'akarorero wewe uri muri babandi bashigikira babandi ngo uzotwara amakosa yawe nimba mama yandegeye amakosa 10 uzoyemera yose canye bizo bimeze gute kubisanzwe umuvyeyi n'umuvyeyi
umuvyeyi arahana umwana atamwanse bivanye n'ukuntu aba ariko aramugorora uko bimeze mu gihe umwana na mama wiwe baba bari ngaho umwana ntashobora kuvuga ukuri kuko abana turazi baragorana natwe twarabaye abana twaragora abavyeyi bacu umwana aragorana rero ca twumviriza uwo dufashanije kurera uyo mwana kugira ngo tumufashanye nyene kumugorora kwa kundi nyene cyubyumva sawa ndibaza uwo waramaze kwitahura uramaze kumenya ibintu bijya hino nikihe kintu vy'ukuri c'akarorero wohanura ufatiye kuri posti wawe washoboye kuba wo creatinga wateguye ni yihe mpanuro woha abavyeyi by'ukuri ufatiye ku bana babo je nkuko natangure ndabivuga ikintu kihari nuko twoha umwanya abana bacu kuganiririza abana biratuma abana bakura bafise indero nziza ariko nimba hariho ico umumama atinya kubwira umwana ahonye ngaho onye azoba ariko aramurera nabi kandi gukubita umwana samakosa ntabwo ari amakosa buri kuramuhanura kuko umwana ni wabazi kubera umuvyeyi ni wabazi igarama ry'umwana urazi gisebo urakizi nubwo cyo ndibuka hari umutipe bitwa Jire yaragenda kuragira inka imvura yarinze igwa burya yaguma yarongiswe kuragira ndavyibuka kabisa yararizwe sivyo menya nabwiye munari baraguzwa muzehe yagenda ku kabare wowe dufate ntabwo ari mukase hariho kurera bitandukanye bibiri hariho mukase na mama wawe mukase na mama wawe abo bantu baratandukanye niba kuzosanga bafite urukundo nk'umwana wiwe arashaka kubona wa mwana yasangaho akamubonera cyane gusumba uburyo yabyaye ariko nimba ari mama wawe yakwibarutse mu nda bagakata igise kikamujya ukamunya kukamusobako naho yo gusaba igarama ntajye woronka ntuzuzuye kwidoga icyo nica guys ubu no munsi mama wawe yogwara mugabo ntagware guys nibwo mwumva ari karama gateka ko kwitwa mama ntabwo ndi mama wiwe n'urugezo yafashe yagira abantu baza kuvuga ngo canke mama we bayibona avuga tujya nawe yagiye mu kibanza na mama we ndamusabye imbabazi murabyumva rero kubw'ibyo wamani mama sawa nariko ndavuga uko kubw'ibyo rero muvyeyi umwe yaravye ati mwananje jewe urugero ngezemwo ndashaje kandi ndakeneye kundera nkuko nakureze jewe ndamurere yego urere mama wawe nkuko yakureze urere umuvyeyi nkuko yakureze yoje inkoni nagenda kakara uburya wokubitwa ivyo yakoze akaca genda ajya mu muryango akitumaho wewe wataha ntiwabyuka ukacuyahonyora nibiki ati byangoye nitumye aho nyene umwanya ukihangana cyagenda hariya nyene akitumye impande y'isahani gasubirana hariya akitumye yaciye agira gute yaciye amurungekera kiravuga ati genda je ntavyo nosabira ko ntavyo aca mubwira ati wewe warugombye kwiyemera yuko wonsubiza agashimo naguhaye wewe nakureze wo bisubiza ivyo naguhaye ukiri muto wewe ntavyo woshobora wewe waranya kumpanagura canke nkamesa mugabo jewe nabigukoreye hajya waciunyirukana rero ni mpamvu ndakubwira ati umuvyeyi naguhana ari we yakuvyaye kandi akaguhanura ikoze wari wakoze uramubabarira guys rero nkuko navuga ati no musi cyari kiganiro tuye guha umwanya abana bacu je nkuko je ndabibona ngo kwanje nka je umwana muri bo novuga ati mu gihe uzoweje gufungura n'abana bawe babaze ko baba bafise ikibazo mufungure mwaza gufungura mushime timurakoze hama ubaze ati hari n'umwe bafise akabazo kabasha kiyindwe aho kuyaga n'abana bawe birafise akamaro kandi gakomeye gose sinzi nka papa nkuko navyumva jambo ni gwiwe ubona karyamana gumye mvuga twige guha umwanya abana bacu
ico ushoboye kuvuga ni ikintu na jewe no shobora guca nshirako ako twige guha umwanya abana bacu, umwana umuhishuke nawe azomenya ukuntu ashobora kukugendako, umwereke kuri umuvyeyi, hanyuma umwana nawe azobona yuko ari umwana. Murakoze cyane guys, reka nshimire mwese twabanye. Wifuza kumfollowinga uraza kuduga kuri Facebook wandike Imani Burundi. Wifuza kumfollowinga uraza kuja kuri YouTube hanyene wandike Imani Kinyozi TV, unshigikire. Kuri TikTok nitwa Dancing Hamagatano. Murakoze cyane, mukama bamezagirire. Sinzi ko mama yobampera impanuro mwewe nk'abavyeyi munganye urugero. Murakoze cyane kuba mwaduteza amatwi. Abavyeyi renda bahaye kaze na karibu. Hazogera igihe umwana wareze atangura kwibuka za nkuni n'amakoso wamuha, kandi aho hejeje no kuguha igitenge, ahejeje no kuguha ifanta, biri ngaho atanguye kuvuga ati ariko barampora ubusiku nuko ariko umenye yuko atagwa nkugwarimwo na rutoya, ntagwa nkugwarimwo, kuko iyo na Bibiliya iravuga ngo mutoza abana banyu indero nziza, kuko iyo wabikora ntahora, iyo wabikora ukaja kwiba nkaguma ntwenga, uno munsi ubushaje wiba kazoza uburi kuno munsi ntakuburigeze akuburi mayibobo. Iyo umwana yabuze indero nta na hamwe ashika, iyo umwana yabuze indero abura n'ubwizigirwa, ugira ishusho y'abasuma. Umuntu agusize mu nzu avuga ati ye mpava nsanga inzu yanje yayimaze. Ababanyi bose bakubonye bavuga ati turagowe mwugare mushira ko magufuri. Rero kuba warakubiswe waragize gute imbabazi, ariko kwari kuguhanura, nta nubwo hari mwugwanko, kuko umuntu wakuye mu nda yawe ugasesa amaraso biragoye kugira ngo uvuga turi kuramuhana kandi umufitiye inzigo. Nta nzigo, ahubwo no kugira ngo umutoze indero nziza nkuko na Bibiliya tubwire. Rero abavyeyi mwakurikiye kina kiganiro, hazogera igihe nimba uri kurarera umwana abikwibutsa yawe ibintu, abikwibutsa arira, ashavura, murabona ko n'amaso yagize yarunguye, hamwe yabivuga arira, ariko amenye ko yatoye indero nziza. Ejo nawe azoja mu gitigiri cy'abavyeyi, ujya mwana wiwe niyabona yagiye kumubanya gatora ikintu nizigire uwo nagenda mbariye akakana, ejo hirya yejo uzoja mu rugero rw'abavyeyi. Umwana wawe niyagenda mu babanya kiba ikintu uzomuhanura gute? Uzombega nta nakanywashi nywafi uzomukozako. Biravana, niba unabwiye mugabo kumukubita sindavyanga, ariko gusuka reba aho ugeza, sibyo gwaruka tungana. Apana gukubita ngo ukubite ngo nguruma ngo kubera ngo yakoze ikosa ngumanike no kwitana. Ndanashavuye. Guys, reka turangize ikiganiro. Ndamenye ingene ndavugira n'abana banje. Humura. Murakoze cyane. Murakoze cyane kuri kino kiganiro mushoboye kuduha, ngira ngo mwumvise impanuro kuri bamwe n'abandi, ngira mwumvise uwashoboye guca mu bibazo kanaka ukuntu vyamugendeye. Twige guha umwanya abana bacu kugira ngo abana bacu bakure bameze neza, bakure bamerewe neza. Rero ikiganiro cariko kiraca kuri live Facebook ya Imani hamwe na YouTube Pisco Entertainment and Media. Turabasezeye naho ubutaha mu kindi kiganiro. Imani bahezagire. Merci beaucoup. Merci.